Mwaramutse kuri video nasohoye mvuga yuko channel yanje ya YouTube yari muri trouble. Hari imbonera kure ntanguye kubona zifata ico bita victory lap, gutamba he mukomeshe muhumure nta kiraba nta cabaye amfete ntuzeye. Channel yanje iracakora comme kawaida nkuko bisanzwe. Ni ikintu bita sorry hari umuntu reka twaza nabi bo ni ikintu bita ntuzeye ni ikintu bita copyright strike ni hamwe kubirashika ku bantu dukora ama reaction videos. Musanzu urakore gukoresha video y'umuntu kuri sense yo gucommentinga ko mugabo umurongo hagati yikoresha no kurengana ayo mategeko ya copyright ya Google nta nturi clair. Abantu bari civilization kenshi baravyumvikana bakabivugana, ariko kubera abantu biwacu harimo inzigo uca uba ugerageza kuba makini. Hello, not the moment, I am driving, sorry. Okay, no worries. Okay, bo telefone iciye neza ko nabivanamo. So nakuvuga rero ko ari victory, ko ari strike imwe. Musanzwe utangura kuba muri trouble iyo ugize zitatu. So ndaja kwiyubara ndazi ko uko bikorwa. Jo matande ko shobora gukorerwa attaque umunsi umwe canke uyundi, kubera en fait intambara digital nayo nyene ibikomeye canke intambara ya information, kuko aba dictateur benshi bikomeza ku ngoma kubera abanyagihugu badafise information. Nta banyagihugu bafise information, nico ubona nka Kenya umuperezida banza kwiyubara ahantu henshi. Abanyagihugu bari eduqué, abanyagihugu bari informé, ntushobora kubakoza nkuko abadede badukuba bakoza ngo bemere. Ivyo ntibise impossible. Hari ibintu ngene ibi c'est carrément impossible. Ariko kandi nabo nyene kubera abategetsi bava mu banyagihugu bari eduqué, nayo senga bari eduqué, hari ibintu badashobora no kwiyumvira ati ibi no bikora. Ibijyano byo kuja gutemba ibitoki kwibarabara ngo nuko umvise itegeko. Normally abantu bize, abantu hari civilize, niyo dufate nk'akarorero basanze washize inzu ahantu itagomba kuba cyakiri, bashobora kuguha ico bita warning, ikintu nk'ico nko kuvertisa ati tuguha iminsi 5 ico kintu wagikuyeho nk'akarorero, canke ivyo bintu muvyimbure biseze iheze isezo ntimuzosubire gutera ibindi. Ibintu nk'ivyo usanga harimo ikintu ca decency, human decency mu bintu bakora. Mugabo iyo batize baca bakora kujya ko mwishamba, ufise ingufu nyinshi agaca cinyiza abasigaye nabo ntibamenye ko bacinyijwe nyene kubera n'ubwenge bukeyi. Ndobonye nk'umuntu ntagira amazi, ntagira amatara, ntagira ikirato, ntagira impuzu, ntagira n'importe quoi, akaguma ari kushigira leta yari kuko yamuhaye ivyo bintu uko bihari mu gihugu abantu babigabuye ubwo butare n'ibiki, ubusanga ari kubera kutamenya. So umweretse ajya amakamyo y'ubutare yasohotse akayabona, hanyuma ugacoze tunaye ko amakamyo yasohotse uguma wibutsa ya makamyo yasohoka ubu bigeze he, aguma bibati kandi sha twabonye tugira umunsi mukobwa amakamyo yasohotse, none kumenga nta kintu cyahindutse aho mperereye, yoba yaherereye hehe. So usanga rero ingwano yo kuri media yarakomeye cyane. Bo information si kuri media gusa, kuva na kera mfite barazikontrola. Kera vyari vyoroshe kubera sanga radio televiziyo imwe y'igihugu dukora i Burundi yari RTNB, ikinyamakuru kimwe print media, donc cyo barashoboye gushira aba journaliste bishakiye bagacisha editorial bagashira ivyo bashatse. Mugabo aho tanga kuza social media Facebook, Google, X zikaba international, biragoye ko babikontrola, birabajya cyane. Nabonye nimbona kuri kiravuga ngo uwo mugira president yobazimya bose. Sinzi ico wokunguka ko igihugu cyawo cyo wacagikira uwo kuri ama YouTube yose. YouTube nta kintu yateye, siyo yakenesheje Burundi. Medan tureka YouTube ntabwo ushobora kuyikontrola, malheureusement Facebook ntabwo kuyikontrola. Urashaka kugira utuntu fidelinga hirya no hino. Mugabo ico nabonye ahubwo uko kontrola, uko ushaka gukontrola niko usanga watakaje control. Rimwe kwanza ni gucyo usanga wakomeje uwo mugwi. No kubwira nko muri Amerika mu myaka imbere yuko igihe Trump aje manda yiwe ya mbere, aba leftist aba libero baragize inguvu cyane gose, bagira ikintu bite ngo ni cancel culture. Umuntu wese avuga ico badahuje agacacanga kumuzivya, ashaka kumuzivya.
mugabo byo bashaka bakavyimpoza utavyemeye bagaca bashaka kukwirukana no ku kazi biri mu bintu vyagalvanije vyatumye Donald Trump atsinda kuko abantu bari bashoboye ati no aba bantu bafise agakakazo akadiktature ko kines reka dusohoke twitorere Trump benshi ntibemera Trump ubwo bavuga ati no kugira gusa twereke middle finger abantu bo muri left bo mu babagoshiste tugiye gutora Trump. So uko hohotera abantu kuko abantu bari baciye ubwenge none umuntu avuga amahopa n'utavuga amahopa umuntu ariko avyumviriza kameme nubwo navuze ngo abantu benshi ntibize umuntu aje kuvuga ati bo yunaka yamavuga amakosa gusa unaka arakorana inzigo yunaka ukabona ukantuka umuntu w'ikibi n'undi muntu ubona ko ariko agerageza kuraba ko hobamo ibintu by'ubutungane mu gihugu ibintu nk'ivyo ico gihe abanyagihugu barabibona urikura murenganya barabibona ya nkujya mu ministre baciye bakora ubutungane abanyagihugu benshi barabonye ko ujya mu ministre mu Busanzwe akakora neza hajya barabibonye uzo encaisser ça ntugira ngo baravyibagiye. So ico nico mvuga ko gishobora kugalvaniza gukomeza ba bantu bagomba kushaka gucecekesha mu gihe ushize kubacecekesha atupri ugakoresha n'amataktike ya novuga agondamye nkujya mugabo yambwiye ngo yafashe ntuzeye yafashe video yanje atanga kudistribuer mu bantu bose ngo mu telefone nta numwe yantelefone nta numwe kuko bavuga ati no wewe ahubwo uri kirofa ujya mugabo turamuzi iyo video so yitwereza ubwa mbere turamuzi ayamarika aravuga bo sinzi ko bamwe ntiduhuza bien sûr tuhuza gute ko nta muntu n'umwe kwisi mushaka guhuza 100%. Muga ntabuze nawe duhuza naho kandi usanga harimo na betize ku bantu bamwe bajya abantu kurayihare usanga duhuza 100% uvuga ati ahubwo komeza makariro gusa komeza gusa ntumvuge ko turi kumwe mwene ko mutabona amadiem ndonka. So yo urabonye umuntu wese ngo muri kumwe haraguma muri kumwe no kuraba ivyo vyose mwaje kuvuga n'abandi mutari kumwe cyo bon ujya ntituri kumwe mugabo rimwe ibintu uvuga umenga nivyo kandi naho bitabiri ivyo bon numva umenga kwiexprima ni droit umwana w'umuntu yagomba kwimwaka kwikindi iyo yinyatse nawe cyo bazoyikwaka ico nishaka kumenya kuko nkuko ubibona nkaho mu Burundi hari abantu dufatera na ko kare hatwara umugambwe iprona niba shizo taktike zo kwaka ijambo abantu ubu nabo nta jambo baronka kuko babadede nabo bashaka kopia mu taktike mu badede urabona ko harimo bamwe barajabu bamwe ba hatunga imana ubu nabo batakiye muri dede. So ahubwo ntibuke kangahe nawe uzona wundi muntu yidombo yavuye muri dede bamwirukanye ibintu nk'ivyo muri bwa ko ari no mu nibeshe sino nadanaga amazina kumbe no bamba personnel mugo nashaka kuvuga yuko iyo ugize culture yo kwaka ijambo abantu nawe hazogira umunsi uzoba muri situation wifuza gufuta ijambo muga ko kitire yabaye yo kwaka ijambo nawe bari kwake ivyo no kunabimenya kuko amfite niba nakadafusubira bwo kuvuga ni that do you see it works both ways muga amarerezo nkuko nabivuze no kubera abantu kenshi batamenya ugasanga bari kwakora ibintu kubera kutamenya ari no mpamvu amfite abadictateur bashaka abantu baguma mu bujuju urumva nkuko no kwica education higira nkana kugira ngo unibasoma igifaransa wavusoma Voltaire ndakubwiye nkivuze Voltaire Révolution française ahanini yabaye motive n'abanditsi bita siècle de lumière nibo banditse bakagaya ingene ubwami bwari butwawe bakabona injustice n'imbere yaho kwanza sinzi ko mwasomye Les Fables de la Fontaine Les Fables de la Fontaine bya bavuga ibikoko mugabo bashatse kuvuga ibintu nk'ijya c'est pas l'agneau et le loup ijya no kuvuga nyene vyerekana ko ari injustice muri société française à l'époque yari juste wa mugani avuga ngo akaruta kandi karakamera la loi du plus fort est toujours la meilleure. N'abandi mu nyuma barandika aba Montesquieu n'abandi bagiye bakurikira bituma abafaransa bavuga ati oh we can have turashobora kuronka kumbe leta nziza tuyirondeye tubishizemo inguvu. So nico gituma ubona donc bagoma basapressinga abantu bamenye ubwenge abantu biga abadictateur mbere bakomakomeye ama revolution amwe novuga y'aba communiste usanga baja ku bantu bize bakabatsemba nibaza iyo bayagiye kwisonga je naza ko ntuzeye Staline nawe yakoze akazi kesha ko yindi terrorist kumbure abafise imyaka 50 n'ingamba marabumva ku maradiyo kimere huje muri Camboge donc barisha abantu benshi cyane umuntu wese yambaye cravate umuntu wese yambaye batu umuntu wese gusoma urundi rurimi yarabica bose bagiza kubagirako
kubera iki bavuga ati abantu ntibashobora kuzana abo bantu ntushobora kubakiriza umuntu yize umuntu asomye umuntu aciye ubwenge arakubwira ati no ça c'est impossible kandi abantu benshi iyo bavuze burya nta muntu akomeye gusumbya abantu bose nta muntu akomeye gusumbya abantu bose so nico tuma nuzeye guerre digitale komba ya media irafise akamaro kandi abadictateur ntibayihanganira na gatoyi ahubwo hari n'igihe banakubona gusumbya n'umuntu afise umuheto bakuvumenga urababangamiye kuko baba bashaka ko baguma mu kinyoma cabo no kubesha abanyagihugu voilà ariko muri bakina javuga nta cabaye pe icano irakomera cyo kirakora gusa iyo strike nzokwirinda ndaja gupine ko ndaraba ama videos ndiko ndayakorera revision ubu nico tumona hari ama video make yandi ndiko ndagira revision ayo mbona shobora kuba conflicting nzoyavanamo ça ne change rien kujya ça ne change rien video ndayikoze amasaha 28 abantu bamenye makuru yayo naho civana ko nta mafaranga ndiko ndayikoreramo ivyo contre masque imbonera kure n'abandi ntera hamwe zigenda ziravuga nta ntuzeye nta samafaranga umuntu akarakorera nico ituma donc video iragiye so be it hanyuma izisigaye zizoba ari izo nyene encore nifa kubera nico kandi ivideo nazigize backup yazo zose ziri backed up kuri SSD drive if you say 4 canke 8 terabyte senchebuka donc igihe cyose nkeneye nosura nkazamura indi channel gusa noco ndabamenyesha aho nayishize that's it voilà nico donc nzambona ko ntimuvyine ngo mutarike iyi ntambara digitale ntayo mwotsinda ko nta ma digitale muzi woitsinda gute no kwitsinda nabo ba leftists nayo bashoye gutsinda nubwo kandi barafise influence muri Google muri Facebook no muri X kwanza Elon Musk yaciye agenda cagura X kugira bakomeshe bacatangura gukomendora X barayiguze ukurumva iyo uteye pushing harimo abantu bavuga ati ina assess hanyuma Donald Trump atsinze bacara natangura kuriragisa muri YouTube no muri Facebook cyane ushobora gufusa pressinga information ariko nimbere yaho benshi baciye baja kuronda ayandi mantuzeye starting from Trump nyina aciye atangura Truth Social abandi baragenda ku yandi ma platform bitaza ODC n'ayandi menshi ari kuri internet baciye bagira himo nibagiye no mu gatondo ayibagiye mugabo niyo yacikomera usibye ko usangira ko abantu baba extreme droite too much ntaye nkunze kumviriza dantureka mugabo ntabwo bashe kubasuprima bose Uburundi nta bubasha mu byo gusuprima ama expression kuri internet nta gihugu kibufise noneho nabwiye ko nivuga bikoma kumeza Israel n'ibindi cause byose udashobora gusuprima anyway neza ko nasubije ibyo navuze ndashaka kose ko icana yanje iri solide mugiye musimiza